ukumbuye byinshi kuri we mani barambana hari abajournalist nagize kubasaba content bamuze nawe baje bajama ba Starboy banababwiye ati bani mumfashe murabizi ndi uko Natasha barambana bitu bingi none kubera bari indege ho kuja muri Kenya c'est pas blague c'est pas mal vraiment Natasha je vous demande c'est moi baby boy c'est pas la photocopie c'est original je demande vraiment maman donnez les chances comme tu vas comme tu fais aujourd'hui j'arrive da pour toi maman vraiment je veux donc c'est pas mal c'est pas blague mu Kirundi ndamwishe mu Gitaliyani mbwira jambo rimwe uzi mu Gitaliyani ucumbwira ico risigura wewe rimbwire mu Kirundi ndagusigurira mu Gitaliyani mvuge mwaramutse mu Gitaliyani bonjour Desparacito una rete signora weye Sinjoza apora havuze gute uvuze gute muzati jina vuye nga mani Natasha abaregeze rikamba man bro ubu Natasha rakaze bro jiwaza gushika yaho mutima avuga ati yewana jenda komereye ibiro jana vy'ibiraya na $100 for free jiwaza arakaze man ujya mu mere arakaze Ewe mani rekana nagoragoza Gundosi erega imana ibirimwo Gundosi rindi radukore mani kamera yatanguye gufunctiona tuanze moya yaani ili tupandishe vibe zaidi ngoja kidogo basi ikara basi na mbili tupige na nini tufanye emission tufanye international tumeanza yo wagwana ma PayPal mimi nataka tufanye wana nielekeza hapa nataka tufanye vitu bro international yatufanye vitu vikali man garanti promote una muziki akutinganga n'umurozi ariko kuri talent umujama yaragwanye man kuva kera zamani sana bro Gundosi alhamdulillah man jedashima kona mukabisha tukayedushoboye kandi kumake twende kazi siko abakozi badashia sinzobikupa ibi bya mbere birimo ngize neza ko mumeze neza nitwa MC Gundosi behind easy sinza guteba cyane mu kino kiganiro ariko murazi neza yuko uno mu hitmaker turi kumwe no vuga neza yuko mwarigeze kumubona igihe kinini ya cyane ariko muri no misi ntani mwari muheruka kumubona kuri social media rimwe mu gice cy'u Burundi bitrending ariko ndazi neza yuko imana ibirimo siko ariko itwa baby boy kubesha hari umunsi hari gihe Natasha Burundi yigeze no gutera n'amakofi Jeje muri wa mbere man atanguye gutwa makofi na Natasha man Natasha gutera amakofi bro diaspora yamuteye Miguel yamuteye hajya imbaga yaguhaye ngaho yase no kunyica man yamaye 700 yagubisa amakofi man y'ibihumbi jana jiwazi amakofi kunyica amakofi man kandi nubu Jeffrey maje nubu vrema awujyani mabuja wanje mama wambonye nakubonye I'm back here I'm back there bro jengene gufata wahora uri kwa mimi kwa zangu Dubai guys Dubai lakini baada ya kusikia Natasha hizi siku BJ man haifashe kubora jiwazi umuntu ariko gutwara man Tamani Award nani Kenya bro biragoya nta muririmbyi numwe mu Burundi ngaha aba legend ba Fizo ba Satubi ba Kidumu ni baratwara iyo trophy kandi Kidumu ba muri Zonya Kenya lakini na mama wambonye kubesha wewe nyene gufata jya wadi ariko nkene yuko muri kino kiganiro siko uza kwisanzura ndazi Natasha Burundi ariko aradukurikirana siko ariko araba kino kiganiro man Natasha ni umuntu wambera kurikirana imbuga cyane kubera ko behind baby boy yavuze ati jewe Natasha Burundi ndamukumbuye pe siko Natasha Burundi ndamukumbuye ukumbuye byinshi kuri we mani barambana hari abajournalist nagize kubasaba content bamuze nawe baje bajama ba Starboy banababwiye ati bani mumfashe murabizi ndi uko Natasha barambana bitu bingi none kubera bari indege ho kuja muri Kenya jeni am blood from Natasha jenda maraso yiwe kandi arabizi rindira gato dusubira inyuma gato ayo makofi ndu yayaguha bigenze gute ninde yaguhuje nawe jewe Randri promoter niyo amuje nawe jya bora
uragenda kwa Natasha aragukubita amakofi oya nisinagiye abwo yangire surprise muri birthday ari ya boro yarayijemo muri rohero ongera sana bro uri muri bake kweri bro undi muntu tuzi Natasha yitavye urubanza ni Ediso na Simbizi ego kweri uri nzubona Simbizi yaramuri ndege man jiwas ne basimbwire undi muri ivyo yori mu promoter aba promoter babiri no mu bodyguard indege kweri na turashonje n'abadramatic barafakinga ariko ikintu ngenewe Tanzania siko ndakeneye neza yuko Natasha Burundi umwereka bro urukundo siko Natasha Burundi wambari yuko ukeneye gukora kuri Tamani kandi namukumbuye uje mu Burundi wifuza yuko Natasha yarakublessinze man yaraguhezagije yaraguhaye ibintu kanaka ndakeneye kumwereka urukundo bro is my mommy bro ndakeneye kumwereka urukundo ujyana umuvyeyi wanje ego vraiment agenda atakamvye kweri ego nyene ndonkiyo chance ego yo guhura nawe kandi ego ijya award ndakeneye kuyifata mu maboko yanje ikorema basi dai basi mugabo ni bariki baby boy ari abantu bariko baraturaba baca bavuga baby boy akeneye andi makofe avuye kwa Natasha kweri kuyikora ko vyonyene nivyo nkeneye nivya mbere je sinabikoze ho nkeneye amakofe niwe nyine avuze ati wewe kuyagashima kanaka gusa vraiment agenda bikeneye mani Natasha n'umufranco fanye bitu ya 2000 baby boy muranumva ari umuntu w'indimi ni mu francophone Natasha avuga igifaransa ego musabe mu gifaransa ko Natasha umukeneye siko umukeneye gukora kuri irya award ubisabe mu gifaransa ukafise umugabo afise umugabo aho mu Belgium siko umugabo w'umuzungu siko ashobora kuba atabitahura ivyo uri kuravuga ndakeneza yuko umunsi azokubona muri Club de Lac musabe Natasha mu gifaransa yuko keneye kumuramutsa wari umukumbuye OK maman for moi je vous demande une chance de prendre un trophée pour sortir la Kenya. Ça perd Tamani Award. Je demande vraiment. Oui. Je veux commencer dans les jambes. Oui. C'est pas blague, maman. C'est pas mal vraiment. Oui. Natasha, je vous demande. Oui. C'est moi baby boy, c'est pas les photocopies. Oui. C'est original. Je demande vraiment maman. Oui. Donnez les chances. Oui. Comme tu vas, comme tu fais. Oui. Aujourd'hui j'arrive là pour toi maman. Yeah. Vraiment. Je veux donc. C'est pas mal, c'est pas blague. Oui. Man, ni bisa. Mu Cyongereza, unajua Kiingereza? Bro, I'm speaking man. Mvuga indimi. Yego vuga mu Cyongereza umusaba kugira ari bisha kwa dukurikirana. Mvuga indimi man zirenga isi yose. Oya. Niki igi Kenya for what I'm speaking now. Uragerageza. So bimusabe mu Cyongereza. Okay. Mama Natasha. Yego. Just I need give me one chance. Because I'm gonna take a award man for you. Yeah. Just you are a musician international. Yeah. You're not Africa. Yeah. And Europe. I need to take now what is the award for you. Please, mommy, give me the chance. I'm telling you now. Please, mommy Natasha. Please, Natasha. Man. Please. Izo ndimi wazize heke. Anajuha. Bro. Urazi ko abayitete ngira ijambo rimwe uzi mu Gitaliyano. Ijambo. Wabwe iryo jambo acarimbwira mu Kirundi ndamwishire mu Gitaliyano. Mbwira ijambo rimwe uzi mu Gitaliyano cumbwira ico risigura. Oya wewe rimbwire mu Kirundi ndagusigurira mu Gitaliyano. Mvuge mwaramutse mu Gitaliyano. Bonjour. Hapana. Ni bonjour. Ni buongiorno. Buongiorno we. Buongiorno. Buongiorno urumva ni bonjour ndanse. Nico bisigura mu Kirundi. No ni ngura. Akyo bonjour ni bonjour. Buongiorno. Yeah, oh you know why you know. Buongiorno. Ni mu Gitaliyano. Oya no bawa. Bonjour ni mu Gifaransa. Acha we. Bonjour. Now yeah, I'm telling you unavuza ati bonjour. Sinavuze bonjour no. Bonjour no basi ni bonjour ariko ndani. Rega n'ururimi ni Gitaliyano. Oya. Basi okay. Despacito you know retic signora. Weye. Sinjo sasa. Apora avuze gute? Uvuze gute? Muzati. Twebwe turahantu. Sasa. Tuko busy. Desperatino
Signora. Signora. Yeah. Signora bisiguriki. Once. Acha wewe. Sasa. Anakata? Oya reka. Nuiga nuko nyene. Unyibukije indirimbo ya Satu bitwa Signorita. Ngiri gituma za kukura. Ayo ni yake. Ariko ndazi neza yuko izi. Ndazi yuko Natasha muno butumwa bwa mushikiriye. Siko. Ya ego. Arakeneye gukora kuri Taman Award. Oya man, ubiriza man, arakaze man asiga. Guys. Je navuye nga man Natasha abaregeze rikamba man. Bro ubu Natasha arakaze bro. Jiwaza gushika yaho umutima avuga ati wana je ndakomereye ibiro 200 by'ibiraya na $100 for free. Jiwaza arakaze man. Ujya mu mere. Arakaze. Bro byagenze gute ngugaruke? Jewe. Mani nari nk'umuyenda siyo ngara abantu bako barona industry. Barakwirukanye. Oya, sinika gusa arabana ko baracafuza industry yo mu Burundi bro. Nk'abandi. Cyabisa nashavuyemo. Nk'abandi. Ibyo turaza kuyizana kuri part 2. Turaza kuyizana kuri part 2. Sibyo izi. Nta kibazo. Turaza kuyizana kuri part 2. Kuragize iyi part ya part 1 ndakeneza yuko umusabira imigisha Natasha Burundi mu gifaransa. Okay. Dibo ni sawa. Reka ndabasaba ikintu. Duhumiriza amaso tumusengere Natasha. Mu gifaransa. Na pas de problème. Oui. Duhumirize. Yeah, amaso. Anje nambaye amarori reka ndayakure ntumirize. Siko? Tugira duhumiriza amaso dusengere Natasha ariko Baby Boy aza kumusengera mu rurimi rw'igifaransa. Twatanguye. Jésus Seigneur. Ça c'est la terre. Toutes les personnes, il aime Natasha. Pas de parler fort pour Natasha. Aujourd'hui, c'est une artiste, elle commence à leur faire les milliardaires ici. Il portait avec l'argent des personnes, les hypocrites, il parlait fort pour Natasha. Mais il a commencé à leur faire le travail. Aujourd'hui, il donnait le nom du Burundi. Il commence. C'est pas là, avec une Europe. Seigneur, commencez vraiment à donner à Natasha une force pour commencer à faire la nationalité. Derrière the world, de Burundi. Vraiment, le moment où il commence à faire le travail, il fait les choses. Pas des personnes qui commencent à l'aimer. C'est le maire, vraiment il travaille. Semaine prochaine, il arrive avec un trophée de Taman Award. Pas des artistes qui commencent à le prendre, arriver là au Burundi. C'est Natasha Serma ou un boy. C'est pas mal, c'est pas blague. Perdu pas. Amen. Izi ndio zipati wani. Baby Boy, wago. Kubesha. Wambonye.